Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB ku mugoroba w'ejo kuwa mbere rwatangaje ko rwataye mu mvuto Yvonne Iryamugwiza Idamange rumukurikirana ko ibyaha birimwo kugerageza guteza uruhagarara n'imidugararo mu banyagihugu. Madame Idamange yaramaze iminsi asohoye video zigaragaza ivyo avuga ko bitagenda neza mu Rwanda. Mugenzi wacu Veniste Shimimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira kuvyo ubwo rwego rwagiriza Madame Idamange. Idamange Iryamugwiza akurikiranwaho ibyaha bitatu ari byo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, kwigomeka ku buyobozi. Ibyo nibyo byaha bitatu akurikiranwaho. None yafatiwe he, yafashwa te, byagenze gute, byateguwe bite? Yafatiwe aho atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Idamange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike, ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa. Ejo rero mu masaha y'umugoroba, nyuma yaho yaramaze gushyira video hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo, bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha, RIB ifatanyije na polisi y'igihugu ifunze Idamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenzacyaha, mutubwire muri make byagenze bite? Ejo ubwo RIB na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha, Idamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa ndetse no kwigomeka ku buyobozi, aho yagaragaje kunanirana bya kiboko, ari byo mu rurimi rw'icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest. Ariko se mujya kumufata mwabiteguye, mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo? Nibyo, kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bwe. Byari byateguwe neza, gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no gukoresha kiboko. Idamange Iryamugwiza Yvonne agitangaza video ye kuri YouTube yanenzwe kuba apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mbese namwe ni ko mubibona? Dushingiye kuri video ya mbere Idamange yatangaje, aho nabwo yavuzemo amagambo menshi, RIB iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo video ijambo kurindi. Umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza. Dusubire inyuma gato, itangazo ryaraye rishyizwe ahagaragara riravuga ko Idamange Iryamugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe. Namwe mwavuze mu kanya, mwebwe mubibona mute? Kubw'inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe. Mu mavideo Idamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize, yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya jenoside, akavuga ko adashobora gupfobya jenoside kandi nawe yarayirokotse. Icyo cyo mukivugaho iki? Nk'uko nabivuze Veniste, muri iriya video ye turacyakora isesengura ijambo kurindi, tureba niba mu magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha. Ariko icyo navuga, itegeko rirwanya gupfobya jenoside rivuga umuntu wese. Gupfobya jenoside rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze jenoside yakorewe abatutsi. Idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha, mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza? Dosiye iri gukorwa, izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ni ukuvuga ryari? Mu minsi 5. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
murakoze cyane Venuste. Mu Rwanda kandi ejo kuwa mbere inama nshingamateka amashami yombi yiyamirije hamwe yivuye inyuma ingingo iherutse gushigwa ahagaragara n'inama nshingamateka y'ubumwe bw'uburaya isabira Paul Rusesabagina ubutungane. Intumwa z'abanyagihugu mu Rwanda zavuze ko ivyo iyo nama nshingamateka yakoze bigenewe gusuzugura ukugena inzego z'u Rwanda zikora no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Eric Bagira ubusa ari mu Rwanda raduha ibindi. Agaragariza inteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo yakozwe na komisiyo z'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano basubiza ku myanzuro y'inteko y'ubumwe bw'uburayi ku kibazo cya bwana Paul Rusesabagina. Depite Fidel Rwigamba, perezida wa komisiyo mu mutwe w'abadepite, yavuze ko muri rusange inteko y'ubumwe bw'uburayi yivanga mu nzego z'imitegekere y'u Rwanda. Yavuze ko komisiyo z'imitwe yombi zasesenguye zigasanga inteko y'ubumwe bw'uburayi yarasuzuguye u Rwanda bukomeye ishaka kwivanga mu mikorere y'ubucamanza, bityo ko imyanzuro yayo ari yo kwamaganirwa kure. Kuba umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi wiha uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza ziri mu nkiko kandi bitakozwe iwabo mu bihugu byabo, yamaganye ibyo inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi ivuga mu buryo budafite ishingiro kandi bubangamye ifatwa rya Paul Rusesabagina. Mu bagize inteko bafashe ijambo bose nta numwe wigeze avuga neza iyo nteko y'ubumwe bw'uburayi. Bamaganye imyanzuro yayo babimburiwe na senateri Cyprien Niyomugabo na mugenzi we Marie Rose Mureshyankwano. Iyi raporo ni mbi cyane kuko iratoneka abanyarwanda mu nzira yabo bibereyemo, mu rugendo rwabo rwo kubaka igihugu, rwo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, irabatoneka. Niyo mpamvu igomba kwamaganwa. Turabaha agasopo, iyi raporo ntabwo ari yo. Rusesabagina se ntawe mwigisha, ahubwo niya mvugo ya kinyarwanda ko yasigaye yaramushyiguye kubera urugina rw'amaraso y'abanyarwanda yasheshe. Ndamagana nivuye inyuma uyu mwanzuro wafashwe n'inteko y'ubumwe bw'uburayi. Naho Depite Gamariel Mbonimana na mugenzi we Depite Suzanne Mukayijore bakavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi irengera Rusesabagina yirengagije ko hari ibyaha akurikiranyweho byagize ingaruka ku batari bake. Depite Mbonimana bagasanga ahubwo iby'inteko yakoze ari ibindi byaha nayo ikwiye kuregerwa mu nkiko mpuzamahanga. Hamya rero yuko twakwiye natwe kurega inteko mu nkiko mpuzamahanga, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ikindi nyakubahwa Spika, ikigaragara muri ya resolution ni ukugarura wa muco wabo wo gucuma abanyarwanda ibice, kandi u Rwanda rugaragara ko kwipakuruye umuco wabo wafata igihugu. No kubireba Depite Christine Muhongayera akavuga ko uretse no kwirengagiza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho, inteko y'ubumwe bw'uburayi yarengejeho ipfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bo nta kintu na kimwe bigeze bavuga ngo bagire icyo basohora cyamagana jenoside. Inkotanyi ziragerageza zihangana nayo zirayihagarika. Uyu munsi turi igihugu gifite ubusugire, turi igihugu gishoboye, turi igihugu kiriho kigerageza kuzamuka mu iterambere ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. None bo bariho baravuga yuko uyu munsi inzego z'ubutabera arizo zatabasha guha uburenganzira Paul Rusesabagina ngo kandi ari ushinzwe kubungabunga. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi inteko y'ubumwe bw'uburayi yemeje imyanzuro 3 ivuga ku buryo uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Rwanda, Uganda na Kazakhstan. Ku Rwanda abagize iyo nteko bamaganye icyo bise ishimutwa, iyoherezwa ridakurikije amategeko n'ifungwa ritamenyeshejwe rya Paul Rusesabagina wabuze mu mpera z'ukwezi kwa 8 2020 Dubai, akaza kugaragara afungiwe mu Rwanda. Iyo nteko ivuga ko ishimutwa rya Rusesabagina rinyuranije n'ibyo u Rwanda rwemeye mu masezerano mpuzamahanga anyuranye yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abagize inteko basabye ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza birambuye kandi hakaba iperereza ryigenga rigaragaza uko Rusesabagina yafashwa koherezwa i Kigali. Banasaba iperereza mpuzamahanga ryigenga kandi ryizewe. Mu mwanzuro wabo kandi abo badepite bamagana imanza bavuga ko zifite impamvu za politiki mu Rwanda, kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no guhamya abantu ibyaha mbere y'imanza mu nkiko. Kuri senateri John Bideri, umwe mu bakoze uyu mushinga wa raporo, akavuga ko inteko y'ubumwe bw'uburayi yakoze ibigamije gutobera u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'iterambere. Ariko ikindi gikomeye cyane nuko bagerageza gusiga icyasha igihugu cyacu, cyane cyane mu gihe twitegura kwibuka kuri 27, ariko n'igihe twitegura kwakira inama mpuzamahanga zirimo CHOGM ndetse na IPU. Icyo umuntu yavuga nuko bagamije nko kugira ngo abazazwa muri izo nama bagire uburyo babona u Rwanda mu ndorerwamo babashyizemo cyangwa baberetse. Ni ibintu rero tugomba kwamagana mu buryo bwose bushoboka. Ariko mu itangazo yashyize ahagaragara Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, yamaganye imyitwarire y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, akavuga ko bidakwiye ko yakora icyo yise kwifatira ku gahanga inteko y'uburayi. Uyu munyapolitiki avuga ko inteko y'u Rwanda nta cyizere gifite mu maso ya rubanda, kuko mu magambo ye yahisemo gukeza
ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi aho kuvugira rubanda rukomeje guhohoterwa n'ubutegetsi. Bwana Rusesabagina ararerwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku mutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda bikica abasivile bigakomeretsa abandi. Biteganijwe ko urubanza rwe na bagenzi be rutangira kuburanishwa mu mizi kuri uyu wa gatatu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Mu Burundi naho inama nkenguzamateka y'igihugu yifatiye mu gahanga abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Mu rwandiko yashize ahabona umukuru w'inama nkenguzamateka yabwiye abo bashinga amateka ko barenza karimbi mu kuvogera no kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi kandi ari igihugu cigenga. Ni mu gihe baheruka kwerekana ko badashigikiye ko imigenderanire y'u Burundi n'Uburaya isubira kumera neza. Bari basiguye ko akibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rifatiye ku bwicanyi, kunyuruza abantu, kubahohotera no kubapfungira ubusa. Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi ari mu Rwanda. Kuby'inama nkenguzamateka y'u Burundi, abashinga amateka ba Buraya barakwiye guhagarika kwisuka muri politike y'ico gihugu. Y'inama nshinga amateka ibivuze ifatiye ku rwandiko abashinga amateka 43 b'umuryango w'ibihugu vya Buraya baheruka kwerekana aho bahagaze ku ngendo yo gusubira kunga ubucuti hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize uwo muryango. Abo bari bandikiye icegera c'utwara komisiyo y'ubumwe bwa Buraya akaba n'intumwa idasanzwe ijejwe ibibazo vy'imigenderanire n'umutekano bamucira gace ku Buraya bwo hagabira mu gusubira kunga ubucuti no Burundi. Kuri bo ntiyaragera kuko bemeza ko acibonekeza ihonyango ry'agateka kazi na muntu, ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no gufungira abantu busa canke kubanyuruza hamwe no kubahohotera. Berekanye ko ayo mabi akorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta. Banibukije ko ico ari naco cari catumye umuryango wa Buraya ufatira ibihano u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Mu kubishura utwara inama nkenguzamateka y'u Burundi yabwiye abo bashinga amateka kubu u Burundi buramutswa inzego nshasha zitorewe n'abanyagihugu kandi ko zibitayeho. Honorable Emmanuel Sinzohagera yibukije mu majambo yiwe yashize mu rwandiko ko leta ihari ari leta mvyeyi, leta nkozi. Kuby'inama nkenguzamateka abashinga amateka ba Buraya bararengeye akarimbo Burundi kandi ari igihugu cigenga. Iyo nama nkenguzamateka ibona ko ivyagirijwe leta y'u Burundi vyose ari binyoma kandi ko atakindi bigamije atari gucafuza igihugu. Nyabona umukuru w'inama nkenguzamateka yemeza ko ivyerekeye agateka kazi na muntu leta ivyitwararitse cane, agashima ko n'impunzi zimaze kubibona kuko kubwiwe ziriko ziratahuka ku bwinshi. Yibutsa abashinga amateka ba Buraya ko n'inama ijeje umutekano yishirama mpuzamakungu ONU yabishimangiye mu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke. Irwanda yo gutangara yifatira mu gahanga abashinga amateka 43 ba Buraya ko boreka kwisuka mu itunganywa ry'u Burundi no kwifatanya n'abansi b'igihugu. Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yemeza ko ibiganiro vyo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu harimo n'ibihugu vya Buraya bizobandanya. Yamaraha abashinga amateka 43 ba Buraya nabo bemeza ko ibiganiro ari vyiza mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazi na muntu. Banasaba leta y'u Burundi gufuta imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe abamenyesha amakuru n'abahari n'agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 hamwe no guhagarika ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta. Abo barungikiwe iyo mitahe ndetse bakaba banaheruka gucirwa urubanza wo gufungwa ubuzima bwabo bwose, naho benshi muri bo bari mu buhungiro. Aha u Burundi byerekana ko ari igihugu cigenga, ko atamunyaburaya n'umwe akwiye kugitegeka ibijanye n'intwaro rusangi. Mu ntango z'uko kwezi niho abaserukira umuryango w'ibihugu vya Buraya batanguye ibiganiro no Burundi byo kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu ntoreka za politike zo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Impande zose zemeza ko ari nkenerwa ko imigenderanire isubira kunaguka, yamara ntibarahuriza ku nzira nziza vyocamwo.